wezi tatu akaburungu eweko agakoni karyamye eweko akaburungu Yesu gira neza bigaragaza Yesu gira neza uri Mana ishoboye uri Mana gira neza imbabazi zidashira kuvuga ibyo ukora gushima urukundo rwawe ibyiza ukora umunsi kundi zanya umutima abantu benshi barasabye ko rushinga inahe noneho ngomba gushinga inahe iminota nka 15 cyangwa ngo bagwezagira abantu izina rya Yesu. Murabizi inahe ishobora kuvugwa mu minota 1, 2, 3 cyangwa 15 bivana na detail. Uno munsi tuza kudetaya ariko hamwe n'Imana azogera igihe tudetaye ariko mu ncamake uyu man of God Joshua ninde? Man of God Joshua n'umwana yavukiye Bujumbura. Amakuru mfise bambwira ko navukiye kuri 16 numero 30 mu Buyenzi niko bambwira. Kandi naragiyeyo banyereka icyumba papa wanje na manje baryamamo kera cyarahinduye garage kuko bambyariye mu nzu zo gupanga ku buryo wavukiye ugasanga bahinduye igaraje aho kuvyarira abana bacu mu nzu yacu kugira ngo bazogaruke iwabo amahoro. Ubwo buzima buba ubuzima bwo kuba umwana mu bandi mu muryango w'abana 7 dumana wa 4 ni hagati 3 bakuze 3 babato kandi batonya banje bose bari ngaha ba mu muryango dumana kundwa n'abavyeyi ba mu muryango dumana afite ubwenge akunda kwiga ariko hageze muri 2000 mama wanje arapfa bidatevye muri 2001 papa wanje nawe nyina carapfa bimfuvye byihuta cyane bituma nangura kugira panike y'ubuzima. Ndabizi iyo mvuze kubijanye n'imfuvyi naco gituma nkunda gufasha imfuvyi umuryango uraduta abari kudushigikira baraduhinduka bitangura guhura n'ubuzima buri different n'ubuzima bwa mbere kwirukana mu nzu kurondera dusaba indaro gusaba imfungugo bakazitwima ubuzima bubi nibuka yuko ari igihe nagira inzara kubera kubura ibyo ndya ngaca ndigata isukari ivyo narabibayemo ubuzima bw'amagorwa kugira ngo ndangize amashure nize electromechanique byasabye yuko mfashe umuntu w'umufotographe ajya fotoye je ngasubiza amafoto ku quartier kugira ngo amafaranga baduha tuyagabure kabiri ishobore gutanga minerva. Ndabibamo nta kundi kuko naco nari gukora ari umunyeshuri na rumana muto mbandanije cashika ahantu nangura gusohora indirimbo ya mbere nayisohoye maze kugurisha irato bari banguriye kuko ibyizigiro byanje byari ko ninasohora indirimbo cyangwa umustar niba umustar ncantera imbere mu camake indirimbo nayisohoye ako nari imbere ndatera inyuma kuko abantu bose bacira batangura kumbona nanje nari nkubitise cyane bijya bavuga ngo cawa inda ku mutwe je singeze nazigira ariko naragize mu pantaro siko nari umunyamwanda niba ko nari fise pantaro imwe yonyene kandi yambaye amezi menshi. Igituma ndabivuze ni kugira ngo ndagutere mu byizigiro iyangiriye ivyirikira ngo rero no munsi izo kuduza peu importe la situation naze ko ngomba kuvugira mu camake indirimbo zisohotse kuri radio no kuri televiziyo superstar nguyo araboneka kandi musite ndiko ndakobitika ncangira ivyabo mura n'umuntu w'umwarimu kanaka vuze umwarimu suko ngomba kuvuga Islam ariko ndamuvuze kuko yari mu Islam ambwira ngo nishobora gutera imbere udakoranye n'amajini aho ni ibintu byanje byatangiye kononekara ndabwira gukora n'amajini niki ambwira ngo genda urondere inkoko uzumuna gutuma inkoko kandi nawe urigata isukari urondere buji urondere n'inazi igitangaje ni iki niwe nyene yacirangurira inkoko shitani arigiye umuntu kugeza musorore sinarinzi ibyo bagomba gufata
uwo munsi ndicara mu nzu afata tasbiri nini, nicara hagati afata amaraso y'inkoko ayasuka ku mutwe, kuko mwisi y'imwemu amaraso arakora cyane, amaraso arakora cyane. Imana ishimwe kuko amaraso ariko arakora ku bwacu, sa y'inkoko cyangwa y'intama n'amaraso y'umagaza atagira agasemba muri Kristo Yesu. Ayo ni acecekesha amakite yose, kandi ndavugishijwe kite zose bagukoze ko biciye ku maraso ndaziyagarise natura amaraso ya Kristo Yesu ku buzima bwawe. Mbaho ubwo buzima butari ubuzima bwiza, noneho amajini atangura kungendera. Wowe umvise ijini wibaza ko ari histoire. Ijini ishobora kugira 4 metres de longueur, 3 metres de largeur, 6 metres, ishobora kuba gifise forme nk'imbwa, ariko cyangwa umutwe nk'imbwa, ufise umubiri nk'inzoka, ni ijini nyene. Ambwira ngo ntangure kuziyamagara kugira ngo zitangure kunkorera, uko ukorerwa ariko nubikwegera. Ndabibamo mu ijoro naryama, ibintu bikaniga kandi bikaniga koko. Ngiye iwe akatambira ngo yari amakuru bambwiye, igihe atavyanditse ndagenda iwe akambira ngo ana problem naco batubwiye. Cyamenya yuko kugira ngo bamenye amakuru bisaba yuko baniga. Donc sikia daimoni zikura ama information mu bantu. Kubera ko nari kirofa rero, iyo bininze na caneze ngo ngabwo n'umunsi byangiza kubimenya. Acange ndiwe kugira ngo ambire amakuru. Angorera ibintu byinshi. Arama ama parfum ngo noge, ayo ma parfum yasuka mu mazi. Acambira ngo ni vizo ko noga uko kwezi gusotse. Ukwezi gusotse uno munsi saa moya, ejo gusohoka saa 2, ejo muri saa 3, ejo muri saa 4. Uca wumva amagogwa nagize. Byaba ngombwa yuko nicara nkarindira kugeza ukwezi gusohoka kugira ngo noge. Kondisiyo ya kabiri yari kondisiyo ko negerezwa kongera hanze. Yesu agaheza gigwa amagakiza sans condition. Je t'aime. Amen. Ndabibamo ndagogwa kuko yari amagogwa sasa realite. Ico gihe niyo nasohoye indirimbo abantu benshi bamenye. Nibyo Shitani arakuryosha akakureka n'akantu kamwe kugira ngo wumve ivyizigiro. Imana ishimwe ko yo itanga ibiri original. Chansori indirimbo benshi mwamenye ivuga ngo amida ndagukunda bintu mu ruhande. Ikindi ngo kinuka ufate nabivuze kugira ngo ushobore kumvira. Iyo ndirimbo iramenyekana, kiretse ivyo yari yameyemo ikintu cy'ubusambanyi buteye ubwoba. Nari ikintu cyitwa Jinatan Mahaba, kandi umukobwa wose twasambana yacaba imaraya, kuko kwari kudispatchinga abadayimoni mu bantu kugira ngo ibintu byabo bibandanye bisanzara. Nivyo kuri televiziyo boneka nk'umustar, abantu bose bangomera amashi, nanje murakuza ko burahinduka, ariko mu mutima narinduza amahoro. Ndakwibukije yuko gukizwa atari kuronga amafaranga gusa, gukizwa icambere turongana amahoro yo mu mutima, kandi ayo bishobora kuyagura amafaranga. Ico gihe mbandanyije nkora menyekana rero nd'umustar, abantu bose bakoma amashi, ncana gukora filme. Ndakora filme ya mbere yitwa Maisha Kama Game, yitiriwe indirimbo kanaka naririmbye ivuga ngo leo so kama jana, kesho so kama leo, mambo yanabadilika, imesigira saa ariko ningana. Iyo ndirimbo nakoze kandi ngiye mwiza. Maze gusohora indirimbo ngakorera filme, ninjira mu mugwi wa filme. Muri uwo mugwi wa filme niyo nahuriyeyo n'umuntu ariko arafata amashusho yitwa Juma. Muri iyo groupe icambere twatangiye kutumvikana nuko yasanze abakobwa bose bari muri groupe tumaze gukorana nabo ibyaha. Imana ni nziza kuko yarantabaye. Iyo mvuze yuko ngwanya ubusambanyi ari gito. Ico gihe uyu acambira ngo ngwino ndakwereke aho twokorera imiti neza. Acambuza n'abantu kanaka bo muryango iwe. Sinavuga amazina kuko batarakizwa. Namuvuze izina kuko amaze gukizwa. Ndi uko munsi tugiye ku mukobwa ku mudamu umwe twinjiye, baranyakira ninjiye gusa nabura ko bakora amagara Sugu J. Kandi ico gihe uvuze Sugu J nanje nabona ko ndo umustar gacangira ya. Amen. Nange kugira ya baranyakira uwo mudamu acambira ngo twinjire mu cyumba tuganire. Bo ndavuga ko n'amahoro. Twinjiye mu cyumba, ujya mudamu afata igitambara cya ruje aracifuka, yisiga ibintu byera mu maso, atangura kuvuga nk'umugabo. Wewe msanii unakuja nikusaidie nini? Mimi ni kutana just sasa umukobwa umudamu wangu yenda usumugabo sangapi ngo je ndi umugabo nkawe ndavuga kara wayi ni kwege. Ivya shetani vyinjira mutabiza ariko ugahora n'ibintu byinshi. Ico gihe demera tangura kumbwira ama condition, ambira ngo tuzogufasha tuguteza imbere. Nanje ngira ngo yego hama ambira ngo ikindi tuzokorana. Mwijoro acambira ngo dukore kit kugira ngo muri iyo kit ashobore kumonekta n'abarozi. Muri iyo kit acatubwira ngo turondere inuma, turondere arugikuru umuhungu kurondera ubucafu bwo kumayara n'ibintu byinshi.
acabivanga n'ibintu by'ipemba. Saa munani z'ijoro atubwira ngo atwoze. Saa munani z'ijoro ndicara acabwira ngo ngure impuzu. Ngure impuzu rero mbere kugore amubita ikofu ngo nanjye ndivuga icyo gihe acabwira ngo ngure impuzu wowe nta kundi nishaje kugotea nzambura acafata ibyo bintu byera n'amaraso y'inuma byose abishyira ku mutwe bariko aroza inyenyeri yanje. Ari saa munani z'ijoro mu gitondo ndabwira reka nogegende ngoya mushobora koga ugende ukomene nasi tumwa madredi none ufise amaraso ufiseho ni pemba nashizeko. Ndamanutse rero no mu quartier boro n'amaguru narigiye kurondera ku musani none ndatashe n'umusazi shize muhira nsanga mwana umukobwa twagendana kuko nagendana n'abamaraya kenshi. Igituma nagendana n'abamaraya nibo biyanganira umumaraya ufite n'abana kandi nibo bazana amafaranga ariko nari hari ico gihe ndubu yarambwira kusa gutyo ndambwira mbiye koga abandi boga batagatangura ko gashaka yandura Imana iragaheza girwa. Icyo gihe uwo mudamu meje kugura ibyo navuga kubona kandi ari ibintu by'ugurutse kandi nivyo mvuze gutya siko ngomba kukubwira ngo bijemo ariko ni ibintu biri pirate cyane ibintu bigufenta yuko ari bikorera kunda kumbe n'umutego kugira ngo bikumire. Ndasubiye ibintu bigufenta ko ari bikorera kunda kumbe n'umutego kugira ngo bikumire. Ivyo bintu ndabibamo inyuma yaho atagura kumbira ngo mware abadaimoni muri boîte kubatamisha umuziki. Sigikorwa coroshe kuko daimoni ni très compliqué. Nachafata umwana w'umukobwa idaimoni zirimo tukajana muri boîte n'umukobwa w'umurundi kazi ariko nimba uwo munsi ntwaye abadaimoni b'ikizungu ko nibo bakunda boîte. Tugeze muri boîte twicara muri kwe ku 665 hageze masaho mujoro hagati abadaimoni bakinjira. En fait idaimoni ni mpemu igomba kwinjira ariko umuntu yanga akagwana akagira movement ni muco kimwe n'umuntu akimwe nango zo kuzuzwa iyo mpemu yamugendeye bijya kugira gutya no kurwana impemu yo yanga ariko bakirije. Ico gihe rero abadaimoni bako bari très compliqué bagaca binjira muri kwe bamaze kwinjira bagasaba ivyo bani kuko daimoni y'ikizungu yacikura ko amustere zose na primusi zose hama ikachisama mamarula tukayagura kuko umufumu y'amafaranga turagisangiye kunywa ukabari bari mu muntu sikambye ngo zigomba gutamba niyumvire nawe. Daimoni y'ikizungu itamba n'umuzungu iri mu mubiri w'umurundi yinjiye kuri Kristo rero uwo muntu bakabona tanze nk'umuzungu abantu bakaza baba ufise ikivakansier no muzi bo babona ibiri hanze baza muri vakansier kumbe jensi ko nambana ni daimoni burya amaso y'abantu abona ivyo abona nyene ndagusabye amaso y'ibure mu muzina ryanjye. Muri ico gihe bagatugatamba idaimoni rero niruha je ndacaduha cyane kandi ni oblige yuko nguma namo umviriza ukuntu ibintu bigoye abantu bakambona iyo daimoni kwiyangira amakomande inkubita tama neza nanje natama bikanambishije ryose ni ku Mungu baramamagara wese kuje je ndagukundira umustari ariko ujye mukobwa kweka gutegeka we yabonye umukobwa je nzi ko ari daimoni ndangiranye ni kuzine ofete kuzine ndabibamo nabyo ko ari mu ncamake Imana idukundiye tuzopanga umunsi dushinga inama kandi wabikunda tuzofata amasaha menshi ariko no munsi ni ncamake kugira ngo bariko baradukurikirana bazoshobore kugira bagage n'ayo Imana yadukundiye. Amen. Ndabandanya nkora muri ubwo buzima turi kumwe n'aba n'umudamu nyene yakuyaba kuri umufumu kazi byari birebire cyane ubwo buzima ncamba umusambanya ati kuko abo badaimoni banyita kiwembe kandi nivyo nibo bazanira abakobwa bambira ngo tuza kuzana agakobwa no muzi kuzana agakobwa no muzi nahi dusigiko ko nahi dusimbwa ari ibintu uyu baca bamwanga ngorere agafata amaparti intime y'imene sinavuga amazina parti intime y'imene y'intama akaca bikaranga akaca mango ndabike kugira batita mwanya kugira ngo ngwege ofatira ura n'umukobwa na muramutse nitwa Sunguje nkurikira yaca nkurikira tambiyizi byarashikiye murabo umukobwa namubwira ngo ndagukunda beze mfumbira muranzi agasinda kuzi ngo we tumaze no gura tukanajyamana ndabanyana byiragiye ofete uca wumva ivyago nagendeyemo uca wumva ubwa nabayemo Kristo no mwizigirwe. Muri ubwo buzima bw'ayo magorwa turiko turakora indirimbo n'ivyaha byinshi baramamaga inyuma yaho ndakora muri Aquavi nagiye gukora n'umushoferi birahinduka cyangwa umuntu akora publicité nazo gusa igihugu ndiko menyekanisha amazi kanaka. Ico gihe rero kugira ngo ushobore kuronka izindi protection zo ku kazi baca bangorera icupa yitwa Kano kara gacupa gato ka whisky ako gacupa kari karimo amagufa y'umuntu igufa ry'imbere n'igufa ry'inyuma iryo gufa n'amavuta twarabivanga mu icupa kugira ngo ndabyisige ico gihe kugira ngo aho nca hose
abantu bashengerere uko bashengerera ibisiga. En fait umustar aho naca sukuje urumva ko atamunezero mwinshi ari kubigiramo bamwimamaga sukuje je ngamenya yuko atakora kumunda ariko meze n'ikiziga en fait kuko ahari kiziga nibarinda kwandika invitation kandi kiziga kibonetse n'usogera kugira iki kukiraba. Ubwo buzima bwa ubuzima bwihije cyane naho muri televiziyo byagaragara ko ndiko nateye imbere. Haruguru kibibe mu Rwanda nzakora ama concert, ndagenda muri Kongo gukora ama concert, ariko atakindi gerekeje ivyo kuko inyuma y'umuziki ariyo ukuborerwa n'ubusambanyi. Icambere nabwira abantu nababwira ngo alo uze gukora concert mu ntego y'abakobwa beza beza. Niyo ari business ya mbere. Yesu n'umuziki gwaragaheza gihe. Mbaye ubwo buzima mbona yuko ndeye imbere cyane na voyage kujya South Africa. Nababwiye ko ari mu ncamake inaye tuzorishinga amen. Ngiye South Africa ndibuka ko nishika South Africa cyambere yababajije mu njana ahantu ari abakobwa batandukanye. Uca wumva ibicetano bariko bararondera. Baca bajana muri hotel irimo abasomalia, abanywa baba Mozambique, donc abakobwa batandukanye. Gaca mba mu cyumba kanaka ndagenda mu kindi, donc niyo sitwaba. Ubwo buzima rero ndabandanya ndabona ko nteye imbere, ndakora indirimbo, ndakora ama concert, mbona ko nabaye umustar, bose bakoma amashi, ibintu biko birabandanya uko nchanja Cape Town inadiba na masaha nk'abiri uri mu ndege. Ndakora concert mu kugaruka rero nambura kumva ndiko ndababara mu Rubavu. Muri urwo Rubavu nababaramo nibaza ngo nibwo risanzwe, ariko tugiye kuva mu ndege nambura kugenda ndi oblique gutya kuko nari babaye cyane ubabare guteye ubwoba sinzi biriko birambako, ariko nambura kugira ubwoba bw'urupfu ndavuga none birarangiye ivyanje kuko umuntu ari mu vyaha cyabera atinya n'urupfu. Ndashika muhira bacavuga ngo tugende kwa muganga. Tugiye kwa muganga docteur apima ingwara zose mu bitaro bya Temba arabura inyishu, ambwira ngo murwaye, ambwira ngo reka ndagupime sida. Ko sida oya sida n'ubisi bya sida cyambere cyangwa ubwoba kuko narizi ko ndayifise muri ico gihe. Fata musamba nyuma nagendera mu vyaha bimubuza amahoro nyene ugiye. Ndamera parampima ariko sinasubiye gutora inyishu baza bakifise n'ubu kuko sinari kugaruka y'iciro. Ndagenda ngeze muhira handi ngibabara umusukurikira umwe mu bakobwa twagendanye arabimenya aca araza aje ko aziko ari ngwari sanzwe mu gusohoka abona sohotse ndi oblique gutya we azi ko aje kugira ngo abandanye ibikorwa by'ubusambanyi ariko asanga ndi oblique. Umva ndakubwira ikintu umuntu agukundira icuri nico gituma ari byiza gukunda Kristo agukunda sans condition. Umuntu kugira ko agukundira izuru bisigura ngo umusozo gukubita mu kuzuba zoheba unda kugira ko agukundira imishatsi niba kubiga ipara zoheba, ariko Kristo n'umwizigirwa agukunda sans condition idakidogo. Nande ko niko shikire mu cyamake noneho uwo mukobwa ndaze gukwa uko ari gusiga meze ngwereka ndagutwara ahantu aca mwara ku mudamu umwe tugishika uwo mudamu nabikino ngo yo abasani nibo bakuroze icanga aca fata ugwembe arantabura kuri bafusiswa kurucanga gasiguno byi arantabura akora ibintu byinshi mu mubiri wanje aca kugira ngo tugende turondere mu bindi w'ikirundi. My God, South Africa bagutumye mu bindi w'ikirundi ni uko bagutumye ibigore abantu bagiye kuzunguruka n'imodoka bagenda muri village bazanira ku kabindi. Ako kabindi acagira ngo kugira ngo bigende neza tugende ku makaburi kumva mwijoro kugira ngo tubisohore. Musamane zijoro turagenda kumva we atinyimva uwo mudamu ariko acaduza abadayimoni tugenda n'abadayimoni muri dushitse amuri ibintu ambira ngo akora amabuye basi batavyinshi narizo okay andana aho rero ishavu narifise nigiye twakoze imiti Bujumbura bari bambwiye yuko nazosubira kurogwa ndavuga ko mandoze kandi bari bambwiye ko ntazorogwa biri ndamubye mu mufumu gitondo singeneye kandi yuko ari wo muri umuti ngeneye kubona na shetani. Aho niyo natangiye kugira ibyago byinshi kuko nashoboye kugira n'amahese yo kujya mu mabwate kanaka Freemason gusa nasanga kugaye, ariko amwe ma condition bari bambwiye ya Freemason bari bambwiye kugira ngo ushobore kwinjira neza bisaba yuko nanje nemera kuba umugore wundi mugabo. Ivyo kubera ko nayizi yo condition nanje ivyo naravyanga naciye ntangura kurondera umugabo nanje ambere umugore kugira ngo nimenyereze. Imana yarandinze ariko umuhungu yaciye agenda hanze tutaratara n'umugore Imana yarangiye neza nandufashe cyane. Ubwo buzima rero ndamubwira ngo nkeneye kubona na shetani, ambwira ngo bisaba yuko upfa, ndamubwira ndi tayari. Acambwira ngo fata umusaraba nandika izina n'itariki navukiyeko n'itariki mfiriyeko. Iyo kite ndayizi kuko nari nkiri Burundi nakorana n'abafumu. Umufumu ashobora gufata agapande k'igiti
akakita izina rya kanaka ahavye kijya giti uwo muntu ahari abanguwa hange abantu benshi ubuzima bwabo bwarahambwe muhambuke mu izina rya Yesu amen nabajya abantu bumva ngo yize bakubwira ngo yize cyane yasaze oya muntu niga cyane kugira ngo asare oya abo bantu n'abantu petete babatwaye ubwenge bwabo mbaho muri ubwo buzima atamahoro ambwira ngo rero tugende wihambe uwo munsi ndibuka nanyoye urumogi rwinshi kuko narizi icyo ngiye gukora nshafata umusaraba muto tugenda Durban ku makaburi barahugara ndasimba n'urukuta ibindi bisiga barabicisha ku miryango je nasimbye n'urukuta n'ikiziga cikiwerewe ndasimba urukuta ndinjira amagarara hejuru y'umuntu babanje ndavuga ngo jewe Duimana DJ Suje Tishio Ekeyo Bam ndavuga n'amazina yose banyise mu filme kugira ngo mpe neza ofete cyagira kugira ngo ndapfuye wewe ukibaza ko ari inkuru nivuga ayo majambo mu majambo aboneka yari inkuru ariko mu nyuma yaho naciye ntangura kubonga igikoko kimwe mu byagaragarije ko nahindutse igikoko umuntu ashavuje ironga naca numva yuko ndamufashe ndamugaranye mu nzu ndiko ndamukuramo ubutumbutumbu ivyo nivyo ndagwe na muvyumvira wa mwana muto yitonda atangiye kugira sentima z'ubwicanyi kuko umuntu yica ahera kwica mu vyumviro akazokwica ku mugaragaro mu nyuma nangura kuba ubwo busima perfulai nindi ari kunkurayo nindi ari kuntabara mama wanje yaramaze gupfa bari kujyamaze gupfa kandi no bari kuba bari bari kumfasha ariko Kristo no mwizigi baragaheza gihe This South Africa ndaheza gukora album imwe ma album y'indirimbo abantu benshi babonye ndi kumwe n'abazungu bariko baratamba bambaye ubusa ari indirimbo yitwa Ma Festival yes indirimbo kandi ico kiziga Suguje cyako Suguje sindi Suguje je ni Josh Suguje yarapfuye ni Josh amen ndawa ubwo buzima muri ubwo buzima rero muri ubwo buzima bambira ngo naye okay ndazi gucumbura ngeze kuri aeroport abantu benshi bari baje kunyakira Petit Frère na Deborah icambere gigera Burundi n'igihugu ciza nari maze amezi 6 gusa South Africa ariko tugeze kuri aeroport urabona ko atamatara menshi ahari cyane bavuga narudia mu nchiza noir blanc kuko ari umuntu yonekana mu mutwe nishitse nari ku murongo ndindiriye gutanga ibipapuro kugira ngo bakubite visa ninjire hazi umupolisi umwe arambwira ngo eba Suguje barakurindiye yari umupolisi umwe cyavuga yanga ya musikali n'abapolisi bose baranze yari umwe ofete bari bose bota ya bindira ajya amama leta zunguruka ncafata isakoshi yanje ku mugaragaro iyo sakoshi ncamuramo amavuta yari irimo ndagira kilte kuri aeroport kuko umuntu yononekaye ndagira n'isoni mu bantu gira kilte yo mavuta nzuga ngo nina yisiga nasohoka bose bakoma induru zose barakoma induru ariko ndababonye ndabona ko bonze cyane ndabona ko afite problème bagiye no gupfa kandi bambaye nabi ndavuga abantu ko abanyagihugu cyane ufite amaske maze kononekana imbere ko shika ngaho nari naciye mu Rwanda kuri aeroport yo mu Rwanda nari nimero ya MTN Grand Zero aba mu Rwanda sinamuhamagaye igituma South Africa bari bambwiye ngo uzotanga abantu kugira ngo bishobore kwaguka cyane nanjye nabwira ngo visa abantu 50 zoba kuko muri cyo gihe aba oncle abatanti abo bose batigeze bafasha ndimfubye nambwiye ngo usoro na shetani yirire aba mahoro maze je biterere imbere nasi cyukwize rero nicyo gituma nigisha imbabazi cyane kuko izigo ni daimo kutabarira ni daimo icyo rero Grand Terrace ari kumamagara mu Rwanda kandi none nari muri list y'abantu bari ko zotanga bake mico ngeze rero Bujumbura banyakiriye tugenda muri hotel ninje muri hotel kumutanga aho rero abaje kunyakira n'abakwezi nacegana muri modoka ngeze aho kumutanga ndamariye rero ndumuntu star yatakiri ko bakora ama interviews nagenda kandi ku radio bamagara ku telefone yose Suguje ya kitu cha maana unajua ya wakati tuvuze Kristo bamenye ko tuvuga tuze wotovu amenibadilisha Yesu ni Bwana nilikuwa mlevi kuliko hao Yesu ni Bwana nilikutaka bangi kuliko hao Yesu ni Bwana amenibadilisha Yesu ni Bwana iyo tumuvuze tuvuga ibituzuyemo kuzima dufise signification ngeze hano rero nakindi nari gukora spectacle usanga nivyo rero abantu nibuka ko ari gitoya turabakorwa kinanira tukatwara kumutanga ejo tuvuye kumutanga kuraba mama honorable naberesa abantu yibarabara hariyo maison de passage niyo twatwara abakobwa babana
mbaho ubuzima rero bw'amagogo ariko Yesu afise umugambi mwiza ucubaza mbega nakijijwe gute kuko nivyo ngomba kuvuga mu ncana naje gukizwa maze gushika Bujumbura ndafata ya miti ndayishira umufumu wanje wo mu Burundi ndamubwira ngo ari imiti nakwiye South Africa ambwira ngo reka ndabe yuko twokorana ayiryamane mu nzu kabiri iyo miti umunsi wa kane umunsi wa gatatu ngarutse ambwira ngo umva abadayimoni nkorera mbonana nabo baje kumbwira yuko ivyo nashize mu nzu ari ibintu vyo ku makaburi ivyo rero ni ibintu biri très risqué cyane byo kuko shetani ari désordonné en fait nivyo vyo mwegera acambwira ngo reka duhindure acafata kana ngore icyumba birimo magufa y'abantu iryo cupa yitwa kano iryo cupa yarifise valeur y'umuntu narishira hasi gutya gashira n'amabuji gatangura kwemvuka ngavuga ngo ngenda kwa kanaka nitwahura ivyo ndamubwira byose agire bakobwa ba Kristo nukuri ni vyiza uko muguma muri Kristo mukamugumamo neza kuko muri ico gihe umuntu wese nagira ko meditation duhuye ivyo namubwira nagira gutya kumva ko mwizosi ari deni bikira mwemeza ndabibamo igihe kimwe rero nditegura ngomba kuja Kongo kurondera isoko y'album ari Bukavu imbere uko njayo genda kwicara kuri kwe igitanda gutya nsanga ndiko ndasenga iyi Imana ikurondera sinavuze Yesu nagize Mana ufashe ngenda amahoro vemvyo kwikura mejeje ngabwa nikafata icupa cyanje ngene ndajegereye ndagira dute ni gute nosenga Imana zibire kumva kugenda zoyikoresha ngarutse kumbe Yesu ariko arahindura system ndafata urugendo ngeze Bukavu shikira ku mugabo witwa Kianza ni umugabo afite studio muri iyo studio yiwe asanzwe akora indirimbo arakijije ariko yamafata afasha abantu babara bakarinda indirimbo zisanzwe kugira ngo abakwege boro shitse sanga madamu yagiye Goma ambya ko madamu ari Goma nurinde kuja kure reka ugume ngaho tuje dukorana indirimbo mu ijoro ndemera kumbe Yesu ariko aramfata ku mutego mu ijoro nyamugabo atangura gusenga niko ndamuraba aje gusenga nanje nagura guhamagara amajini umva arahantu zo abantu bahamagara abadayimoni bakemera ariko ari ibibanza bahamagara dayimoni ikanga no kubumvira ndakuvuze ko amajambo mazima nimba ari abadayimoni bora bakurungika ko mikati ni wagenda niba barungika abadayimoni bamwe imbere yawe wizina ya Kristo Ubwo buzima rero muri ubwo buzima turi muri iyo nzu uwo mugabo asenga nanje amagara amajini ijoro rya mbere rya kabiri umunsi ugira gatatu ndarota muri iyo ndota ngo umuntu ariko arambwira ngo ujye mudamu mukorana yarakuboshe ndabizi ko narisiko umufumo mukoranye ni 50-50 araguha agafata no kuvyara ndavuga okay ariko muri iyo ndoto nyene cyangwa umugabo w'umukozi w'Imana twashikiye ndiko namurondera ndiko nabwira ngo je ngomba gukizwa ariko ndiko ndondera ndamubura muri uwo mwanya cyangwa namagaze imbere ya podium gutya kuri iyo podium ndiko ndavuga ngo ndiko ndaririmba kuririmba cyangwa na imbeba ino n'imbeba ino ucawumva naje yarataye bakagatatu ofete kuko abantu baratakaza amashusho Imana yararemanye kuko bwana hagati y'imbeba niko naje nari imbere ya muzinga ico gihe rero mbonye ko ndi hagati izo mbeba nabura kuvuga Imana ihinduye umuntu nta n'umwe ushobora kubisibira cyangwa n'umuco ariko mbwira abantu gutya none natangiye kuvugishwa Imana igwamagaye kumuvugisha irakwipereka utaratangura no gukizwa neza muri uwo mwanya cyangwa ndabyutse ndavugize indoto z'igiporoti zivuye ndasohoka hanze sose hanze ngo nagiye kira petit besoin garutse mu nzu na numwe yankozeko ariko nasanze kwiye hasi ndiko ndafukama Mana mbabarira n'umunyabya ntugira ukuntu byaje Yesu nagukeneye ngeje gusenga ibyo nazi mvuga mu gitondo ndavyutse maze mwese nasezerike nabari mu poroti none nabura kugira ubwoba kuko mu Burundi nasize icupa hamwe mugabo sinabwikiye turahaguruka agiye gufata amashusho ya filimi ncangenda kula umukuze wanje umwegeze kuzanga yitwa kumba ndambwira je nakijijwe aratwenga bone abantu bakizwa gutyo je nakijijwe ofete sikukizwa kwa alikuwa mvugishije lakini usaiko namenye ma condition igia chupa za kusaga mu Burundi ilikira koroga ibintu kuko igia chupa ya se condition uyikorako atari jewe acapfa imwe yikayikoreramo ndavuga none uko nanje navyishe asige ko igikurikira kangende kuri umuntu ndamubwira sengera sesubira inyuma ndagenda Imana igira umuntu ndata nashe mu Burundi igia chupa yari mu nzu na orangenda nakora bwoba kuko amaso yugurutse nanga gufata ibihuzu ndagiye ndaritereye boro ndashizana nyuma y'akazu kinuma njugumira hari kumuswakaga kwa Mungu nandikiye umugofero wa John Pasteur ndabwira je nakijijwe ngo bakusengera aca nishira saa 9 ngo dufise inama ndavuga n'Imana ya nyansi biyo bitike biranguhera
mwijoro rero ngiye kuryama dayimoni ziramfyonda izosi kuko iyo zigufyonze zigushavuriyeho zigufyonda handi bibaza ngo mana zosubira kurya ubugari cyane ziraniga ndavyuka mfise ubwoba ndarondera umukozi w'Imana vyanga none abajije bishu na shengero uzi ambwira ngo hajya hepfo ari shengero ambwira ishengero rya Plein Evangile ndavuga yeye nigeze kuribona igihe kigo ndiko nakunda gukora kite kwitanganika reka nzindukire muri iryo joro kandi biraza biraniga kuko nta mikino dayimoni ni dayimoni baraniga bavuga bana uze duca gusa basike nakije nakundi mu gitondo ndagenda nshitse ku ishengero ndarabindani mbona hari umujene yambaye amatisi nanje ni umustar amahereni ibijinsi ndaje gutya za je sishobora kwinjira muri aba baporoti ko niko navuze sishobora kwinjira muri aba baporoti nicanagira iki ngira nkuko bakubandanya ndibuka ninabandanya byagigoro biraza kuniga kandi mujo ari ibintu shetani akora kibaza ko ari umutego kumbe ari ikwegeye bizotuma ejo ufata ingingo zitaranduka mu izina ryawe ndaraba ndakareka mvuye kwinjira ninjira nicaye inyuma barigisha sinzi ubutumwa bavuze uwo muhungu yari muto cyane acaraza nitwagiye musani wakijije nabe yes nakijije ariko ndonera umupastor kuko nari singira ngo uvuga ni daimon ugomba kuba umupastor fisikida ugomba kuba missionaire nari ugomba kuba komando wa pastor ndavyo Mungu ndabuyaraza gupfa ndabya nyereka pastor acanga tugenda kwa apotre dushitseyo turamubura sagaho madamu we acambira ngo cyangwa gusengera ndavuga ngo ndamagiye gupfa kanwa none kwa ngomba kwikwegera reka mfe kwica ngo usinama majambo iyo mukizwa nabikoze sikuvuga ngo Yesu n'umwana ari bugiye mucyumba visi icupa muhira niwege bino misore ibiti tuvugana mu acambira ngo fata abahungu babiri umuhungu n'umukobwa mugenda bagufasha ndavyo umuhungu nabwa yarabishe kandi kazi kabo ko bazinanye turajana ariko umukobwa umwe gutya muto Ivone turiko turagenda dushe muhira yacupiriye ndamwereka bakizwa na mikino wa mukobwa yijako rero ndi kubanda vuga my God bisibanga mu mutima kenda na bisibatamenya Yesu mwana w'Imana bamurije ibyo nibyo bagagenda haleluya Yesu mwana w'Imana Mwizare mukanya tugiye gusenga my God ico gihe uwo mukobwa arafata ijya cupa bene uwo muhungu baragenda bagiye kwishengera nanje cangendera kuri quelques metres en fait nagenda buhoro bariko baragenda ngo nije bakubita amashinyo kumbe barafisi ibanga shada imoni sawa si bose zikorako noneho base kwishengero abakizwa namikira barasa n'imbaho n'imita biko ndabara ya chupa barayifasha iyo chupa kala gachupa gato ariko muri iyo chupa harimo igiti utomenya aho caciye mu kwinjira kinini kuruta wa muno w'icupa uyu azobabwira formule kuko umunsi w'intare azovuga ivyo bashizemo kuko none narabikoze icyo gihe cyose abakizwa na blage bafatibuye bakimena barayimenyeje cyenca ngaguruka nibaza ngo bagiye gutsanduka ibombe kumbe ari igihe abadayimoni baca bihungira kare aho Yesu yibereye abadayimoni nakibaza erega barakubita n'akaririmbo bakizwa namikino haleluya amen haleluya amen haleluya amen amen arode niko nafsira amaso kuri cyose neza erega barabandanye basa bafata n'ikibiriti baraza ndavuga reka nibera mu munsi shetani acaseruka ni kwana kuzimu kwenye Yesu yuko shetani anaketi ema nagasha ndabona birarangi kumbe ni ibigusa akize bagiye kuryama kumbe sha babisibanga batangiye ngiye kuryama mukozi w'Imana mwijoro wowe ngo ni Johnsina bari barungitse byaranize mwijoro ndavuga yiwe aho muvyumvira nakini ariko kuvuga ndavuga muvyumvira ko jewe mubiswe mutate kuki bajya abantu uzosanga bapfuye kuko ibi bintu birateye ubwoba barambiga mu gitondo zidukira kwishengera siko nkunda amasengesho ariko nuko ngize ubwoba ariko ntabwo ndabipfira ndagenda shitse mu ishengero ndabona ujya muhungu n'ujya mukobwa kwa
abantu bapfuye kuko je narizi ko za gusanga mu rusikiri uravuga ngo umugabo cangira isoni sai kwambira ngo vyanize byanishisha kwandi ni sawa ofata mama numve ko ambira ko ari sawa we ni sawa ndabyumviriza nimba ari sawa kavugana ko jewe sinajyana je boro byanize Wachakira ngo ni kweli utabizi ni yakuniga wote uvuga gusa mu izina rya Yesu umva nari ngi musari yo kuko nari sama direct na mahere nijyo sina gusa gute Yesu okay nari ngi musari namaze kumenya ibanga shitse muhira shetani namenye ko ibintu byahindutse mwijoro cha kiboro kiragaruka kiraniga nanje nagira kugira gutyo sizo kuna kibo kaduze bamjengo mvuge mwizi naki ndongo mwizi Yesu mbone ko navyutse reka ndakubaza we yari kuba we bari gusubira kujyana oya tuvugane ukuri kuko atako dushimira yari kuba we bari gusubira kujyana ucunani by'abantu hari saa 5 z'ijoro ndavuga mamenye ibanga ryane mu izina rya Yesu 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 ijana ryose mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu wibuke ariyo turutugiza ryo tukiri mu mutwe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mukuyesha hata abagomba Yesu ni byanjye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Shagara mu gitondo ndagira byabino byaciyemo ntabimenye mubwira handi mabanga naje nagura kuba ubuzima bwo kuaplika je umuntu iyo numvise ijambo cyanagura kujya aplika bino bitangaza mubona nkoresha ikintu cyose bavuga mu ishengero byasina byatumye nukajya daimoni usenge umugwa arakira naca ngenda kurondera umuntu agwaye neza ugwaye iki pratique vraiment pratique Waiki ngikini mama barangari byagato bizina Yesu Kristo byakazuka Yesu nabindi narinzi na majambo na Yesu bino noga birakiza ejo ngagaruka baraye gute nakize Yesu isere reka uyu kugira ngo akizwe uyu nari nagiye muri groupe ya filme muri iyo groupe niko nababwiye ukuntu tusukira filme yari aje umuguviye mu Rwanda umuntu umwe acagwa hasi yafise abadayimoni bamutwara kwa muganga je mfise amaherere niko namaze amezi 3 n'ije mfise amaherere bamutwara kwa muganga turangiza ama repetition amwe tugere tumurara tugiye kwa muganga asanga umudamu umwe ariko aramusengera nanje atasoni ndavuga ye barambye ngo muzira Yesu zirasohoka ke kuko soringe cyangwa mbura costume ndabura niye ngo bifatira uyaki mwesera mu cyoki cyangwa haguruka rero nangiye gusenga ujya mudamu ariko arasenga aca bareka avuga ngo uyo wagiye gupfa n'abasani bagiye kumusengera bw'amacari sohoka ari abantu bakubana mu ishusho ya kera kumbe stati yarahindutse kera nakora neza kera ndavugishije reka abakubonye uko wari umeze muri 2017 David Ziki bakubana muri stati reka sije kuvuga abigaze bakuronga muri 2017 reka nahunga process ya muziki kwa nakora neza imana irahindura amasina wamusi pastor maze kwamuriere n'amajambo menshi narinzi je narinzi mu izina rya Yesu sinete nyingine mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu utatoka utatoka amajambo narinzi nalikuwa tunasema musani sasa yeye nishajua mna nguvu mu izina rya Yesu yo kitaungua uyu chuma atafata maji agenda hanzara twenga ngomba sumuje yasaze complètement fatigué kwa mu nzuri komedi ariko nari maze kumanyikire muri cyo uzino musiri cyo gituma zako kubohora binorohera kandi 2017 narakuze ico gihe nasenga atajambo mfise ubu naramubize ruzuye cyambo my God hallelujah ndabandanya mizina Yesu ntakutoa mejeje ndasohoka sanga bariko baraturenga sura nyama ya costume hanje kirako nire samina jenda sa tugeze mu isite babibwira mushiki wuyu ari umukiriya rero wibaza ngo ni umukiriya w'umugwayi agomba kuza gufasha bari mubwiye acavuga ngo tugende kwa muganga
ndavuga amasengesho yose nasenze umugabo agiye kuvyona Imana kuba kwiteguye ibintu neza uwo mudamu atagiye taxi ku mafaranga ye turinjira na jewe no mu taxi kuko ari mugenzi cyane umuguru wanje uwo mudamu tugiye dusanga ujya mu nari muri animation basaba yuko hinjira abantu babiri bica bisaba yuko jewe n'ujya mufumu kazi twinjira my god bakwifurije kuba mu masenge nkana umufumu aje kurondera umukiriya nanje ngomba kuraba ariko ryazina ryakoze vyabindi dushitse ndani wa mugwayi arandaba yosuguje kuko liko bahita ico yosuguje wasenge suguje umwana uri kurasengera nabona murafise umupanga uri kurasenga arauta ariruka cyane murakumva ibiro mwakata reka imana ikwishuye unavyumva ibiro net uzasenga muratanzara kugira ngo yasamina uruko kuriko biratuga uzo bazeri arazaye makuru amen ujya mudamu yumvise ivyo bavuze arandaba nanje no ndamubona kubasiye bavuze isubire wowe tacagiye ndemune cigwa ujya mufumu yaraje gutera ujya muri kanga muri mufumu acanga niwe yavugishije pasteur ngombe pasteur ngombe na mimi je naomba maombi hata marefu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti alo hai asante kupiga mapepo majido magumi na makoti la prosa prade imani kuichabo imbere y'abantu baso kugira cyabo misi na Yesu abandi basi kusafira mu byago bakura bitari imbere mu isi na Yesu Kristo kwa kazu yamuye hariya ikukure muri zuri mu bibi ikutugana mu indi leto mu isi na Yesu kapramanyoso bya kotari ari bintu byazanye nga ndase kubaho ubuzima bwa 2012 muri 2018 muri 2012 namenye uko abatayimoni biruka iyo duhamagara Yesu muri 2018 namenye neza ko abatayimoni bahunga kubera ko nashitse kuko aho ndi no Yesu abayibore makontra mandeso bya kotoro boshaka bana muri 2012 namenye uko twakijije kugira ngo tuzogende mu ijuru ariko 2018 biko ndataura yuko twakijije kugira ngo ijuru tulimanure bigendane natwe kuko turi mu bwami bw'Imana ibizungorera ufise ijambo ry'ubugingo rihindura ikankomeza uyobora umutima wanje ukamama